hari intambara muri Kongo. Izo ntambara zikaba ziri hagati y'abasirikare ba leta y'u Burundi bari kumwe n'imbonerakure bagiye guhiga abarwanyi ba Red Tabara bari kumwe n'abamayimayi n'umurwi w'abamayimayi nk'uko bivugwa. Abasirikare ba leta n'imbonerakure nabo bari kumwe n'undi murwi w'abamayimayi hamwe n'imirwi imwe y'intuze y'abanyamurenge nk'uwo bita wo kwa Nyamusaraba bamaze imyaka itari mike bakorana na leta y'u Burundi. Amashirahamwe yigenga yo muri ico gice cyo muri Kivu y'abakongomani niyo bivuga akavyemeza, abantu barahunga, abantu baranyagwa, abantu baricwa, mbere hakaba hamaze kupfa abantu ngo batari baki mu basirikare ba leta nabo bari kumwe nk'uko bivugwa nabo muri Red Tabara. Ikindi kintu cya kabiri kiboneka nuko ari leta y'u Burundi ivuga ko atabasirikare bayo bari muri Kongo cyangwa imbonerakure. Igisirikare cya Kongo na leta ya Kongo nabo bakaraba hirya nkaho umenga nta kiriko kiraba, ariko biraboneka neza ubu ko byaramaze kuboneka neza ubu ko harimo intambara ziriko ziraberayo hagati y'iyo mirwi ibiri, kuvuga abo bavuye i Burundi barimo abasirikare b'u Burundi bari kumwe n'imbonerakure bafatanyije n'igice kimwe c'abamayimayi hamwe n'igice c'abanyamurenge barwana n'abasirikare ba Red Tabara bari kumwe n'igice kindi c'abamayimayi bitwa bo kwa Irunga. Abanyekongo biciye ku ijwi ryabo babashirahamwe yigenga baridogera cyane abasirikare b'u Burundi n'imbonerakure nabo bari kumwe bandi b'abakongomani, kuko bavuga bati banandirwa kurwana nabo bagiye kurwanya bagahitana abakongomani babagiriza baba abafurero ababembe babagiriza ko bashigikiye Red Tabara nabo b'abamayimayi bo kwa Irunga. Ibyo barabyidogera cyane. Mbere hariho n'umushingamateka umwe w'umukongomani avuka muri iyo ntara avuga ko abarundi baza barashinze n'idarapo ry'u Burundi aho muri Kongo. Ingaruka ziriho kuko ikibazo kimaze imyaka mu Burundi kitatora inyishu, ubu kiguma giseseka kija muri Kongo, kandi niko byama bigenda iyo mu gihugu habaye ingorane nka ziya ziri mu Burundi z'ubwicanyi, zo kutubahiriza ubuzima bw'abantu, kutagira ubutungane buri mu gihugu. Izo ngorane iyo zimaze imyaka myinshi ni ngombwa ziraseseka mu gihugu kimwe iki canke kiriya mu bihugu bamusanzwe mufati muhana imbibe. Nibyo biriko biraba rero, ku buryo atawuzi iyo bizogarukira, kuko mu gihe byitwa ko abasirikare b'u Burundi bica abanyagihugu muri Kongo, aho urumva ko bitanguye kuba ukundi kuntu, naho menga leta ya Kongo yoyo isa n'idashaka kuvyinjiramo.